Usubira kwakira abashitsi bo mwishirahamwe amazi water murazi ko igiye kuba incuro igira gatatu bariko baradusigura ibikorwa basanzwe bakora mbere n'ivyo bariko barakora muri kano kanya. Muri kano kanya rero turi kumwe nabo hano muri za Radio Kaze FM mu kiganiro Boss tuvyuke, turi kumwe na Dusabe Floris kandi naza ko tusubire tugereza ikaze muri studio za Radio Kaze FM. Murakoze cyane. Ariko uno munsi ntari wenyene, turi kumwe na mugenzi we ngira ngo idondore ariko radukurikira ko Floris we ntakira umushitsi gose. Je mazina yanje nitwa Mugisha Desire, nkaba nkora muri amazi water, nkaba njejwe akarere ko mu bumanuko mwegere muri amazi water. Ngira mwavyumvise ni Mugisha Desire, ariko no munsi ni babiri turi kumwe. Tumaze kugana ibitari bike wobaza kuva ku munsi wa kabiri gushika ku munsi wa kane w'indwi heze ishiramwe amazi water, ngira mwarumvise icyo rikora, mwarumvise intumbero rifise, mwarumvise imigambi rifise, na cane cyane kubagirira neza mu kubazanira amazi meza aho musanzwe muri. Hano kuno munsi kandi baratubwira ivyo bariko barakora, na cane cyane umugambi ariko barakora hano mu gisagara ca Bujumbura mbere no mu ntara ya Bujumbura ko ari uturere tumwe akaba ari umugambi witwa amazi kuri bose. Ngira mwarumvise ibihanishwa, mwarumvise mbere n'ibikorwa bimaze gukorwa hatari hake. Ngira ngo duhere kuri Floris, ngira mu tubwira uno munsi uno mugambi icugamije, na cane cyane kubera kuri kurakorerwa mu gisagara ca Bujumbura mu gihe ngira mwari mwatubwiye yuko hanini mwariko murafasha mu turi dutandukanye twagati mu gihugu. Murakoze cyane. No mugambi amazi water iriko irakora so mugambi wa amazi water nko nari nabivuze ubuheruka. No mugambi wa leta. Amazi kuri bose no mugambi wa nyene icubahiro kuri igihugu cacu c'u Burundi, aho yifuza yuko abene igihugu bose baronka amazi. No mugambi rero ufatanye nibijanye n'ibigwati, kuvuga ko abene igihugu baba mu bigwati hanyuma bagaheza bakegerana bakaronka amazi meza n'indi migambi y'iterambere bagaheza bakiteza imbere. No mugambi rero amazi wotirika irashigikira mu gisata c'amazi, ntibagiye na ca kindi nagarutse ko 220 jana, aho abene igihugu bose bashobora kuronka uburenganzira ku mazi ku muntu aho ushobora kuronka n'imiburibura amaritiro 200 mu kirere munsi y'iminota 200 agenda, hanyuma abene igihugu bose igihugu cose kironka amazi meza. Murakoze cyane ka tuje kurandi gwa Desire. Uyu mugambi mwa muri ko murawurangura mu turere utwahe cyane cyane no mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura ko nabivuze, ngira ngo uko kandi naheje kubivuga akaba ari uwo nuvuga kwegereza amazi abantu basanze ba mu bigwati. Ego murakoze. Umugambi nkuko mugenzanje Floris aheje kubivuga, umugambi amazi kuri bose no mugambi kubisanzwe twebwe usanzwe ukorerwa mu gihugu hagati. Nukuvuga dutanga amazi meza mu gihugu hagati, mugabo hari gihe bikenerwa bigerane n'ubukene bo buhari yuko tuza gusahiriza ahantu abasanzwe hakorera abandi. Nico gikorwa mu natwe turakora ngaha mu gisagara ca Bujumbura, kandi tugifatanijemo cyane na Regideso. Ego mu gisagara ca Bujumbura muri ko murakorera mu turere utwahe? Mbandanije mu gisagara ca Bujumbura turiko tukorera mu burere bubiri cyane cyane muri commune Ntahangwa no muri commune ya Muha. Ego kuno musi nkiri waka harabariko baratumviriza neza na neza bari muri Muha bari no muri Ntahangwa, nihe mumaze gushikana ayo mazi kugira ngo nk'ufise ikibazo c'amazi ariko aratumviriza ari muri Ntahangwa avuga ati ntivyorosheje ko ndonka amazi kuno munsi, avuga ati ndafise aho nza kuja ndonka amazi yo muri uwo mugambi. Ego novuga ko ari henshi cyane, sinona vuga ngo ndamereka ko uracabandaya mugabo nk'ubu nko muri Muhanda ashobora kukubwira inko mu Kajiji, hariho quartier yitwa Kajiji, hariho quartier yitwa Gisyo, hariho quartier yitwa Ruziba, hariho quartier yitwa za Nyabugete n'izindi. Aho skuri kano kanya bariko ratumviriza bashobora kuronka amazi muri uwo mugambi. Hariho amazi amaze gushika bariko barayakoresha, n'ahandi nko twakubwiye ko ari umugambi ubandanya bakiriko n'ubu nyene muri uwo mwanya turiko turavuga uwo mugambi uracabandanya. Murakoze cyane. Umugambi uracabandanya, baza ko muza kutubwira n'ahandi gira muzo, kuko mwarumvise ko abanyagihugu batabaza ati natwe muzodushikira ryari, habo mu ya quartier bashobora kwibaza ati muzodushikira ryari, baza ko mu rutonde muza kutubwira. Ariko tugaruka kwa Floris gatonya, muri ko muraraba no mugambi uriko urahindura iki mu bibereho y'abene igihugu murabiye aho muri ko murashira ano mazi. Murakoze cyane. Impinduka iragaragara cyane
burya amazi icambere coco amazi si ni ikintu abene igihugu baronka si ikintu uvuga ngo warabahaye kandi ataco baronse icambere coco ni impinduka igaragara abene igihugu bararonka amazi hafi yabo bakayavuma bakayakoresha mu miryango yabo reka ndabaha akarero kagaragara kamwe koroshe mu ntara ya Gitega muri komine ya Gishubi umutumba witwa Musenga umutumba waronkejwe amazi muri no mugambi hanyuma abene gihugu bakoranye n'indongozi za komine no ku mutumba bitore baravuga bati aya mazi n'iterambere harakoze amabarabara baravuga bati ntivyoherera ngaha ahubwo reka tuhashira ishure nta shure ryari rihari ubu turiko turavugana abene gihugu bafashijwe na komine ko barubaka ishure ryiza riherekeza umugambi w'amazi urakoze cyane nakarero koroshe kerekana yuko vy'ukuri amazi si amazi gusa ariko araherekeranya n'indi migambi ahabene igihugu baroroherwa baronse amazi baroka kuja kwiga n'ibindi bintu bitandukanye hanyuma ikindi uravye aho twubatsa no mazi mu kibano mu mihana itandukanye usanga bene igihugu barashoboye kubaka uturima duto tw'igikoni ugasanga ayo mazi agamazi aseseka bashoboye kuyaha intumbero ugasanga arabafashije mu bijanye n'uturima duto tw'igikoni cyo usanga bashobora kurima ibitego bashobora kubafasha mu miryango yabo ku munsi ugasanga by'ukuri ubuzima ko burahinduka mu majambo make mu turo tumwe nashobora kubahanutwa mu byerekeye wa muruho mu byerekeye na za ngwara zishobora kuba ziturutse novuga kwisukurike hoho hari aho murashobora kubona umugambi ushobora kuba warahinduye ku mibereho yabo mushikiriza iyo migambi yego cyane nkaho usanga hari nk'amavuriro mato abene igihugu usanga harabayeho impinduka turamaze kubibona ugasanga hariho indwara zimwe zishoboye gutorerwa inyishu bivanye n'ayo mazi bayaronse na za nyigisho nigera kuvuga ko mperekeza zijyanye n'ano mazi akenshi rero harabaho impinduka usanga z'iyo ndwara zituruka ku isuku rike ryo mu ntoke ku bijyanye n'ibyambagwa ibikoresho dukoresha ku minsi yose mu miryango yacu hariho rero impinduka igaragara ku bijyanye n'amagara y'abantu ku bijyanye n'ubuzima bw'abana mu ishure ku bijyanye n'ibintu bitandukanye byo usanga biriko biratuma habaho impinduka nziza iherekejwe n'umugambi w'amazi meza Desire uravye kandi ku hano mu gisagara ca Bujumbura aho muko murashira novuga amatangi y'amazi niko novuga canke aho novuga bajya bapompera canke bavomera umugambi nawo uriko uratera ku rugero rungana gute muravye abene igihugu bo muri ayo makartier ngene bari basanzwe baronka amazi tuvuga ati ni ku rugero rungana gute ibi byose imbere ko umutwarayo uwo mugambi nuko nkuko yigeze kubivuga mwamanje kuronka raporo yuko bataronka amazi ikiryoshe kuvuga ngo ku rugero rungana gute ikiryoshe nuko ahantu hose turiko turakorera dukorana n'abajeje intwaro nibo bahatoye bamaze kumenya ati ahantu burya tubabwiye niho hantu hari ubukene bukomeye cyane rero kubera ari umugambi ukibandanya watanguye biro ntituragira hasi kuvuga ngo ko rutahari urahari mugabo ntitwovuga ngo ubu ngo rungana gutya anya mugabo ikiryoshe kandi kituyohera nuko n'urugendo twagize kuwa kane rwaratweretse neza yuko hariho impinduka rero nibaza yuko mu minsi iza ngo rugezo turubabwira neza mu buryo butomoye sinzi ko togaruka uheruka ngira ngo mwari mwatubwiye inyigisho muha abari ko bararonka nuvuga ivyama biva muri uwo mugambi wo kubaha amazi sinzi ko no mu gisagara ca Bujumbura naho muko murashira nuvuga muri uno mugambi w'amazi kuri bose naho nibaza ko hari ubutumwa canke ka message mutekerera aho muri ko murashira uwo mugambi kuba buronka ego cyane amazi wota ntitumeze nka yavyara muci ngo hanje ndahejeje ngo asigaye aho mwongere murabaherekeza turabizi neza yuko gutanga amazi ni kimwe ngabo guhindura imyumvirire y'abene gihugu nikindi nico gituma mu byo dukora byinshi dutegekanya umugambi witwa w'isuku n'isukura cyane cyane ku buryo kugira amazi bamaze kuyaronka bige ingene mbega akamaro kayo mazi nakahe mbega ayo mazi yobungabungwa gute kuko mu nyuma tumaze kuganira n'abene gihugu ni kiganiro tugira hama tugaheza tukabareka bo nyene bagatorana hagati yabo abogira ico bita komite urona ijejwe ayo mazi kugira bige n'ingene bayabungabunga kuko ikintu inyubakwa uyihereje abantu hama ntubimenye ati mbega abayijejwe ni bande bica bigorana cyane nico gituma amazi yose dutanga haba inyigisho zo kuganira z'isuku n'isukura na cyane tukavaho
dutoye na komite y'ayo mazi kugira tumenye neza ko ayo mazi azobungwabungwa neza cyane yego tukiri ngaho nyene ngira kuri Florence no kuri ico kibazo nyene inyigisho macancan zo kubungabunga izisuku zo zirimo umuntu yava yibaza ataba mu gisagara ca Bujumbura barateye imbere mu bwenge cancan vyerekeye isuku ho murabibutsa ati amazi kirazira kuza guharagira impene kirazira kuza ku sinzi ibindi bintu byose bitajanye n'isuku urakoze cyane burya isuku ubwa mbere na mbere kubera ko yamazi atagikora ntabagishoboye guha abaza bene gihugu isuku rya mbere turisaba ko ribera aho hantu kuri ico kibanza aho amazi bayakura kugira ngo bumve ko arayabo urabona ni bombo rusange ni vyiza ko bahindura ingendo bakumva ko arayabo ikigira kabiri ni isuku rijanye no ushobora kuyavoma ari amazi meza ngo kayashikana muri atakira amazi meza bivaye n'ibikoresho bayavomamo ni isuku rijanye n'ibikoresho bayavomamo ikigira gatatu ni isuku ry'umubiri isuku ry'umubiri hari umuntu akubwira ati mbega gukaraba navyo birafise ingene bikorwa hari umuntu ashobora kuvuga ati nashize amazi mu turaheza tukabereka tukigisha kuko urabona si twe twenyene urabona mu kibano hasanze harabo twita baremesha kiyago hazanze hariho intwaro hazanze nabo nyine basanze bakora ivyo bikorwa burya twebwe tubandanya duherekeza dushigikira nikimenya ahubwo tunabikorana n'inzego za leta kuko si komite z'amazi wota nkuko yabivuze ni komite dukorana n'intwaro n'abajejwe gisata c'amazi mu ntwaro urabona intwaro afise abajejwe administration cyangwa abajejwe intwaro akaho nababungana mu bijanye n'uburyo buri technique canke uburyo bw'ubuhinga abo rero bose turaheza tugakorana kugira ngo turaye ko ivyo bintu vyagenze neza naho bitworera kubona impinduka vy'ukuri ko yabaye urakoze cyane ariko ngira ngo turiko durasa n'abari ko baregera imbere beko twakira ibibazo canke abakeneye gutererana uvuga kuri bino bikorwa muri ko murakora hano mu gisagara ca Bujumbura mbere ngira ngo no mu gihugu cyose hari uturere kuno munsi mavuze mu gisagara ca Bujumbura mbere no mu turere tumwe tw'intara ya Bujumbura ariko ngira ngo twarabivuze bashobora kuba atarababonye ne bafise ikibazo c'amazi hari imigambi utwo turere muzodushigikira twarigize uravyibuka mu ndwiheze bo mu ntara ya Ngozi hariya ariko baravuga ati ku mitumbi ni hano mu gisagara ca Bujumbura mushobora kuba mwagiye muri Muha mukagenda muri Ntahangwa kumva ko hari nabo muri mukaza bavuga ati natwe muraturabe giza aba hari imigambi murakoze cyane twebwe dukorana n'intwaro hanyuma burya abantu bose go urashobora kubabaye mugabo intwaro n'umuvyeyi umuvyeyi rero aranzi wamenye umwana babaye ko abana bose arabakunda kandi ku rugero rumwe mugabo ashobora kubona tuno mwana arababaye cyane reka banze ndamufutahirize muri bino twe twavuga rero ko bohumura burya leta n'umuvyeyi irabitwararitse baza ko ukebuke zoheza sange tuko turahakorera twahereye kuri buno buce kubera ko usanga babaye cyane naho usanga harabonetse bisanga nk'izi ngwara usanga zakorera ugasanga zagombye kuza ibintu nk'ibyo naho rero usanga indongozi zigisagara ca Bujumbura zivuga ati mwoshobora guhera ngaha muri bose n'abana b'igihugu murakoze cyane bose ngira ngo bazoshikirwa nko bivuze nuko duseje iminota ngira ngo mike nk'ibiri canke itatu ariko ufise ikibazo canke intererano kuri uno mugambi amazi kuri bose uri kurarangurwa n'ishiramwe amazi water mumvise ko ari hano mu gisagara ca Bujumbura ni bikorwa bibandanya ngira mwavyumvise mu quartier Kajiji Nyabugete Gisyo ho ni muri Muha muri commune Muha ni yari mu Kanyosha ariko mufise ko no muri Ntahangwa nyine bamaze gukora ibikorwa bitandukanye urashobora kubaza ibibazo mbere ngira ngo mwarumvise ko basanzwe bakora no mu gihugu cyose ni ibibazo novuga bijanye n'ibyo basanzwe bakora ushobora kubaza ikibazo ushobora gucisha ku butumwa ni hande nyine kuri 72 23 24 no kuri Facebook urashobora kuhacisha ubutumwa hama bagashobora kwishura muri no minota igera kuri 2 gusa dusigaranye mbere ko tubarekura bakaja kubandanya n'ibindi bikorwa batunganije kuno munsi wa kabiri.
iruhande ngira ngo yuko bashobora gutanga novuga intererano canke ibibazo hariya bari banyeretse hari ufise cyaterera allo Halo, ni kuri Kazoza FM. yego ni Kazoza FM ninde tuvugana Kiri Jedone ndi Bubanza. ndizo ni bubanza ufise ikibazo kuri bano batumire Sa? ufise ikibazo kuri bano batumire Nari ikibazo kuri abatumire. Ino ibubanza muzakagwema kusanga amazi agoye cyane. None ayo mazi bo bakora bayakura mu misozi bakayaraho gace ntibigenda gute. Naje barondera mu kuzimu. mu kanya baca amazi cyane ndetse mbone uburyo byokora kugira ngo amazi abone. mu kanya baca bakwishura ugume ku murongo gume wumvirize samirize Ino hasi mu kiyaya muri zakagwema. baca bakwishura Sa? ntibaca bakwishura gume wumvirize Sawa. Yari ambajije ngo amaja hehe ino hasi muri kagwema. bakumvise Murakoze. urakoze cyane ngira ngo tugire ko Desire tumishura urakoze cyane duhiriwe duhishije kuko mu Kagwema hariho deja n'amazi twakoreye maramaze kubaza nini mugabo icari karavuga cuko hari ubukene nivyo turahazi mu Kagwema twarakoreyeyo cyane gose kandi n'ubu turacakorerayo amazi nkuko rero aheje kubibaza ati mbega bayakura hehe twebwe amazi tuyakura mu kigega c'amazi ego bakunda kuvuga ngo ni mu kuzimu hari abavuga ko mu kuzimu ari kwa shetani mugabo twe tuvuga ko ari mu kigega c'amazi amazi tuyakura mu kigega c'amazi imwe bita mu gifaransa nappe phréatique hanyuma mu nyuma tumaze kuyakura mu kigega c'amazi machine zikaza zikayimba zikayatora hanyuma tukubaka amatanki hama amazi tugashobora kuyatanga dukoresheje imishwarara y'izuba cyane bagashobora kuyavoma kujya kwa mabombo asanzwe kwasanzwe aba no mu Kagwema ashatse yo kubitirayo canka kavugana n'umukuru w'umutumba yo hamwereka hatandukanye tumaze gukorera ngira ngo avuga ati ku ruhande rwiwe muze nibwe twavuga ati umwegereze mwavuze urugendo rw'iminota 20 ashobora kuri ahantu agiye aho mwakoreye ashobora kugira iminota 40 canke 40 umva keneye nawe iminota 20 ndacanjere ko biri mwihangiro ryanjye ego nibaza ko igikuru n'icakini navuga twebwe mu bisanzwe iki kibazo c'amazi yo kihari hariho inzego zisanzwe zibegereye babandanya bagishikiriza inzego zibegereye hanyuma tukaheza tukabandanya dukorana nkuko mugenzanje yavuze turamaze kwakorera mu Kagwema baraheza bakabona ko byukuri amazi ntakwiye cyane ntashikaho hantu muri gahangiro ryacu y'urugendo rutarenze metero 20 urumva tuzoheza tubandanye dukorana nabo urumva yuko mu Kagwema bo badutelefone atazo bari bashasha ariko bazora bako bikunda bafatanije n'inzego zitwara ngaho ku mutumba iwanyu mbere no muri commune sinzi ko dufise umunywanyi nk'umwe canke ubutumwa hamace tusa n'abarangiza duhave tubandaniriza mu bindi bikogwa sinzi kingirano ngira ngo ubutumwa urashobora kuturungikira ariko banyeretse yuko n'udashobora kuza kubate turafise umunywanyi allo ndakuramutse ale muhigo amahoro cyane ndetse tuvugana Innocent Valente muri rohero mwebwe amazi arakwiye Innocent allo twebwe ari ariko nagira uhagarare neza ariko narimo mvuga nti nagira mbarize ruguru iyo mvuka ko uwo mugambi baba barawushikana mvuka he ku mutumba wahe komini yahe Igitega mu Giheta ku mutumba wa Kibogoye mu Giheta wifuza ko bawushikana uwo mugambi yego nari nabonye ari amazi aba ameze neza natwe uwo mugambi dushikiriye byo tunezera bakareka kuguma benshi bavoma ariya ya rugenda kuvoma mwonga urakoze cyane mukanya baca bakwishura urumva ko asanzwe yazi akeneye ko ibyo byiza mu bitwara yego ahubwo nagira numva yuko baba barashikayo canke bafise imigambi uwo mugambi wo kuzojayo vuba mukanya baca bakwishura Innocent Floris ngira ngo inyishu niyakeneye Innocent numva Igitega yababwiye mutumba na commune bahungira murakorera yego turakorera cyane nari nababwiye yuko muri no mugambi twari twahereye guhera ku mitumba 5 mu makomine yose kubera ko turi mu makomine yose agize igihugu urumva
umugambi wose ugira intango mu mitumba rero tumaze kuronka kibogo nturashikirwa mugabo turazi ko bazoshikirwa na cyane ko ari mu mugambi yuko iminota 20 ubushikiriye amazi ego imitumba yose izoshikirwa reka ngira ngo uko nabivuze ariyo nimero bashobora kubandanya batanga ko ivyiyumviro canke babaza ko nibaza ko kandi ni ku buntu amajana na iyo nimero reka ndayibabwire abo bamaze kuronka ayo mazi bo baramaze kuyimenyera biciye muri ayo makomite y'amazi iyo hari ikibazo canke hari ikibazo bashaka kubaza canke yari impanuro bakeneye kubaza ijanye n'amazi canke yari akantu katiriganye badatahura neza canke ugasanga barakeneye kutuganiriza hariho inimero itariha ukoresheje iyi mihora dukoresha ngaha mu Burundi ni 412 412 rero 412 umuntu ayihamagaye azobahamagaye muri amazi water azoheza yishugwe baravyumva ntibisaba gusa yuko ubutumwa Burundi kahana ariko masaha yose bashobora kwishura ukoresheje iyo nimero 412 nuko reka ngira ngo ndabasezere mu bandanye ibindi bikorwa mumva ko mufite igikorwa gikome cyane igikorwa cyo gufasha abantu mu kubaha amazi kandi baza gukora ibikorwa vyiza nuko mwana bishigikije n'imirongo yo muri Bibiliya ku munsi wa kane murayidusiguri nuko reka ndabakengurukire Floris ndabakengurukire ngiye tuzosubira ku munsi wa kane ego cyane murakoze kandi natwe katubakengurukire ego murakoze kandi namwe mugisha Desire namwe tubakengurukire bakengurukire cyane nibaza yuko n'igihe bizokenerwa hose zobandi turacari kumwe no ku munsi wa kane muza kutubwira ibindi bishasha muri ko muratunganya ariko muri rusange kandi iki kiganiro novuga kino gice cya kino kiganiro ku munsi weje wa gatatu gihe cy'isaha 1 y'umugoroba n'iminota 22 muzosubira kumva aho ni kuvuga ku batazoba baronse akaryo kukumva ibyo batuyagiye kuri uno munsi ariko ibikorwa vy'uno mugambi vyirishirahamwe amazi bota birabandanya muvise ko ari mu gihugu cyose nuko mu kanya cyatubandana n'ikiganiro aba boss tuvyuke Kazoza FM be your own boss.